jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga kubera iki abantu bazi ko umukuru w'igihugu ari mutunzi wa mbere bose baza kugusaba nayo uhembwa ntiwoyabaha ngo bakwigwe impyisi ziriho mu gihugu igasubiza impyisi ziriya zifite amagurane impyisi muntu ziriho Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutisha kuri no chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kaze mu yageze ko ari karagarukwa ko cane rya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Makuru tugiye kugaruka ku bintu bidasanzwe biriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Igikorane ca Perezida Evariste Ndayishimiye cyo gushimira Imana imyaka 6 amaze arongoye igihugu c'u Burundi habereyemwo ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba. Ivyo bikiyongera ku bindi bibazo bikomeye cane muri kino gihe bihanze igihugu. Bamwe mu bategetsi nga mu gihugu c'u Burundi baba barakomerekeje Perezida Evariste Ndayishimiye muri aya masengesho. Hari ibijanye n'amakuru turiko turakura mu masoko yacu y'ishavu rikomeye cane Ndayishimiye bakura muri ayo masengesho ndetse n'ingingo zikomeye cane zoba zigira ngo zifatwe igihe himirije amatora y'umwaka wa 2027. Harabandanya kugaragara ibintu bidasanzwe mu butegetsi bwa CNDD-FDD ngo leta Ndayishimiye yoba yaraheze hoba hasigaye nyine kwishingura ku mpanda kuko Ndayishimiye avuga. Kuri ubu ngubu abarundi barababajwe n'ibibazo barimwo muri kino gihe kandi baterwa na leta mbi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya turaza kugaruka ku bibazo bikomeye cane vy'inkoramutima bamwe mu bategetsi badatamikwa ijambo basohoye bikomeye cane vyoba vyababaje Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubabwira rya nyinyurana ribandanije gututumba mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira ukugene ngo igihugu c'u Burundi kishwe na Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe. Abajenerali barababaye cane bafise ishavu rikomeye cane bivanye nuko bahaye Perezida Evariste Ndayishimiye igihugu kugira ngo agitunganye maze akagishira mu ntoki z'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, maze ibintu bikaba byaraciye biyangara. Turaza kubabwira ibintu bidasanzwe biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri Ntare House bivanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Turaza kubabwira zuguru ivuga ko umwanya n'umwanya Ndayishimiye ashobora kwisanga habi, ni mu gihe nawe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo ahagarike buri umwe wese yoba ashaka kumwitambika. Aho Ndayishimiye avuga yuko hako atsindwa agombe apfe intambara iriko iratutumba ijanye n'icuka kibi ca politike kibandanya kuvugwa ngo mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yasozereye iki gikorane yaragizemwo iminsi, hari amakuru atandukanye ariko aravugwa tuza kugaruka ko. Amasoko abandanya gusha umunsi ku munsi. Ugusha kw'aya masoko irutavanako muri uyu mwaka vyoba biriko birasigura iki. Turaza kubabwira ibijanye n'isoko y'imbaho iri inyuma y'isoko kwa Siyoni yahiye. Turaza kubabwira ivyo biriko biraba ku bijanye n'amasoko y'imbaho mw'ijabe yaraye irasha. Nabwo ico coba ari ikimenyetso kitabesha cy'uko ubutegetsi bwa Ndayishimiye buriko buragoyagoya kandi buriko burasamburwa n'ababurimwo. Ndayishimiye hari mu mazi abira. Turaza kubabwira kuri aya masoko ariko arasha ndetse n'ivyo biriko biratuma aturirwa. Kuri ubu ngubu abanyagihugu ndetse namwe mu bategetsi b'u Burundi bafise ishavu kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye nawe hari igihe bigaruka kakavuga yuko hari abategetsi bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bamwakishe abanyagihugu. Turaza kugaruka ku makuru menshi nyine tuba twakuye
mu masoko yacu aba ariko aravugwa cane irya nino, tubibutsa yuko nyene tuba turiko turabashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi tuba twatoje mu masoko yacu atandukanye akorera irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, na twebwe tukazitunganya maze tukazibashikiriza mu buryo bw'idonido. Musubire musangwe kaze rero mwese nshuti namwe bagenzi mukunda kandi mugakurikira amakuru dutambutsa kuri ino shene yanyu Shiramatsiko TV. Umukuru wa karitsiye yasubiriye gupfungwa, abanyagihugu barasaba kuronswa umutware mushasha bo kwitura. Kubera iki umukuru wa karitsiye Bwiza aguma apfungwa ariko iyo karitsiye ntironswe umutware mushasha kugira ngo abanyagihugu boroherwe? Tubanze twibutse ko mw'ishirahamwe ryacu tumaze gushikiriza akatari gake amakuru ya Akimana Claudine arongoye karitsiye Bwiza komine Mukaza intara ya Bujumbura, harimwo ipfungwa ryiwe, ariko igitangaje akaba ari uko naho apfungwa abanyagihugu baguma barushe kuko bataronka uwo bari bwiture gushika apfungurwe. Ubushize uwo mutware yarafashwe arapfungwa mw'ibohero rya Mpimba yagirizwa kuba atunze pasiporo itari ku mazina yiwe y'ukuri, ariyo yahamaze umwanya urume rumara aca arapfungurwa. Cagiye gitangaza abanyagihugu nuko Akimana Claudine yashitse akura uwari yamusubiriye aca asubira mu mabanga. Ivyo bibabaza abanyagihugu, noneho ivyabaye nagahomeramunwa. Ipfungwa rishasha ry'uwo mutware Akimana Claudine abarizwa n'ubundi mw'ibohero rya Mpimba, yoba yagirizwa kuba yarihaye uruhusha canke ububasha bwo gutanga canke gusinya urupapuro rwemeza urupfu rw'umunyamahanga ava mu gihugu ca Nigeria, ico bita attestation décès, mu gihe atabubasha abifitiye, mu gihe kandi urwo rupfu rwabereye aho mu Bwiza rwarimwo igipfungu cyinshi. Turacatohoza ibijanye n'urwo rupfu kuko bivugwa ko uwo munyamahanga yagandaguwe kugira ngo anyagwe utwiwe. Igihugu ciwe kibicishije kuri ambasade y'ico gihugu iri mu Burundi coba carabikurikiranye gushika aho basanga uwo mucifu de karitsiye Bwiza ari we yateye umukono ku rupapuro rwerekana ukuntu uwo munyamahanga yapfuye, kandi atamatohoza yabaye. Vyinshi turaza kubigarukako. Gushika ubu rero ico twababwira abanyagihugu bo muri iyo karitsiye ya Bwiza bashikiriza ko batorohewe, ntibagira umutware bari bwiture, basaba bashimitse ko boronswa umutware mushasha ashobora kurongora neza iyo karitsiye yabo kugira boroherwe mu vyo bakenera mu ntwaro. Bamwe n'abandi bavuga yuko ibibera mu gihugu c'u Burundi mu burongozi ndetse no mu ntwaro ari ibintu biteye ubwoba. Reka twigarukire kuri ya makuru ahambaye cane ariko aravugwa ku bijanye n'amasoko abandanije gusha. Ni mu gihe umukuru w'igihugu ariko arakora ibikorane vy'urutavanako, mu gihe bamwe n'abandi babona yuko ngo ayo masoko yoba aturirwa ku bwumvikane. Amasoko amwe n'amwe avuga yuko abatovyi baba bariho kandi bashaka gutobera Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe inyigisho ya Emmanuel Sinzohagera ishobora kuba yababaje Ndayishimiye, ahitamwo kwiyumanganya, ariko nanone agahigihigi karakomeza. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru y'inyigisho ya Emmanuel Sinzohagera, reka tubanze tugaruke kuri iyi soko nyine yahiye, inyuma yuko atamezi ashira tutababwiye amasoko mu mpinga itandukanye y'igihugu abandanya gusha. Ayo masoko nyine ariko arasha urutavanako muri uyu mwaka yoba aturirwa na bande. Bivugwa ko isoko y'imbaho mw'Ijabe yaraye irasha. Tubibutse ko atagihe kinini giheze isoko y'imbaho iri inyuma y'isoko
kwa Siyoni nayo nyine yahiye, aho ni mu gihe ubu nyine vuba isoko yo mu Cibitoki ca Rugombo n'iyo muri Kinama muri Ntahangwa ziherutse gusha. None iyi mirimo iva kuki ubwo ibi bintu ibifise aho bitegurirwa? Uyu mwaka rero wo ntusanzwe kuko umuriro uherutse no guturitsa ububiko bukuru bw'ibikoresho vy'igisoda cy'igihugu muri kambaze yo ku Musaga, ivyakurikiwe no guhangana gukomeye cane hagati y'abasirikare ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Ndayishimiye yerekanye inyirantaro riri hagati yiwe n'abasirikare, aho ujejwe amakuru mu gisoda yatangaje ko isoko ikambi ya Kabaze yoba yaraturitse bivanye n'isanganya. Ndayishimiye avuga yuko ata muyaga nkuba wigeze wigera aho ngaho ko yahatwaye. Ivyabaje General Prime Niyongabo yari yatumye uwo ajejwe gutangariza abarundi ibijanye n'amakuru mu gisirikare, aho umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza nyine ivyo vyazamuye icuka kibi, aho Ndayishimiye yagiye mu bitangazamakuru akavuga yuko ivy'igisirikare c'u Burundi cavuze ari ububeshi. None ku munsi w'Imana n'ukwama twiteze ko isoko zisha. Isoko nkuru ya Bujumbura yazindutse irasha mu gitondo co kw'Imana 2013. Wari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ico gihe yabwiye inama nshingamateka ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'Imana. Imana y'agasema ya CNDD FDD iturira amasoko yo mu gihugu, ico iriko ntikibuze bibera mu Burundi n'agahomeramunwa. Ivyo vyaraye bibaye mu gihe Ndayishimiye yasozereye igikorane, ariko nanone inyigisho zimwe zagiye zirahatangirwa na bamwe zateye impungenge Ndayishimiye ndetse n'ishavu rikomeye. Inyigisho Emmanuel Sinzohagera irashobora kuba yababaje Ndayishimiye ahitamwo kwiyumanganya atabishaka. Muri ca gisabisho c'imisi 3 ca Ndayishimiye cariko kibera i Muyinga muri Buhumuza, Emmanuel Sinzohagera nawe yatanze inyigisho z'inkoramutima. Sinzohagera yahoze ari umukuru w'inama nkenguzamateka, akaba azwi nk'umuntu CNDD FDD atarya umunwa. Sinzohagera ntashikiriza amajambo yo kunezereza umuvumbi kugira ngo azomuhe ubuki afyeta. Abagabo bavugisha ukuri nka Emmanuel Sinzohagera ni nkewa cane muri CNDD FDD. Yisunze nyine ca civugo c'ayo masengesho ko indongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo vy'abenegihugu, Emmanuel Sinzohagera yaciye adondora ibimenyetso vy'indongozi gito ihunga ibibazo biba bihanze abanyagihugu. Iyo ndongozi ihunga ibibazo vy'abanyagihugu yayise indongozi mbi. Emmanuel Sinzohagera yaciye aduga kw'ijambo arasigura ko indongozi mbi irondera icubahiro n'inyungu zayo aho gushira imbere ineza yabo irongoye. Sinkekeranya ko Emmanuel Sinzohagera ariko aravuga ibi bintu umutima wa Ndayishimiye waciye usimba, kuko iyi ngingo iramukorerako cane. Umukuru w'igihugu yaramaze kwerekana ko afise inyota y'ubutegetsi yamusumbije inguvu. Ibi bikabonekera mu kugene afata abashikiranganji biwe ba mbere. Ntashaka yuko bakora ivyo barekuriwe n'ibwirizwa shingiro, abashuhurira ko umugore wiwe bakisanga baboshwe amaboko n'amaguru. Ndayishimiye yaragaragaje kenshi cane ko inyungu z'abanyagihugu ataco zimubwiye. Abajijwe igitoro, amafaranga y'agaciro n'ibindi vyankenerwa, yashinyagurije abarundi ko boja kuvyironderera kuko we nyine ngo aravyifitiye iwe muhira.
ijambo na n'ubu ribandanya kubabaza abarundi ndetse n'abandi bategetsi bafatanije na Ndayishimiye kurongora igihugu, bikaba agasema ku bajenerali bivugwa yuko bamuhaye igihugu. Abajijwe ikijanye n'agashahara batagishobora gutunga abakozi ba leta, Ndayishimiye yishuye ko leta bakorera yatakaye, ariko naho avuga ko iyo leta yatakaye irigwa ariyongera amafaranga yo gusumisha mu kigega cy'iyo leta, ku buryo mu myaka 6 yarwije amafaranga asumisha ku kirimba inshuro 10, naho Emmanuel Sinzohagera ataciye arinda gutanga uturerero adoma urutoki. Turazi ko ari kumvo z'umutekano wiwe, ariko ibyo yavuze nabyo nyine birahambaye. Si bose bo kubahuka kuvuga ivyo yavuze kubera badashaka kuvuga ivyo bazi ko vyohava bitanezereza Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe. Abategetsi nk'abo bazokwama ari abakungu b'inyuma. Emmanuel Sinzohagera yabandanije avuga ko ikindi kiranga indongozi mbi ari uko idakunda impanuro ikanashaka kugenzura byose. Sinzohagera avuga ibyo azi neza ko biramaze kunugwanugwa ko abahanuzi ba Ndayishimiye bafise akazi kagoye. Ni kenshi yama yanabamaramaje akaja kubangaza ku mugaragaro ku byo bamuhanuye. Benshi mu bahanuzi biwe baca bahitamwo kwinumira kugira ngo akazi ntigahera. Abahanuzi baca bakoresha urwenge rwo kwama bamubwira ko ibyo avuze n'ivyo akoze ari vyo. Vous raison sans excellence mon monsieur le président de la République et de l'Union africaine. Umuhanuzi aguma abwira agafaransa nk'aka Ndayishimiye niwe arambira ku kazi imyaka n'imyaka, ariko abantu nk'aba bamenye ko batazigera basoma ku mpange y'abashingantahe, kuko umukungu yicara mu bakungu nkawe. Kuri ubu ngubu ibiriko birabera mu biro by'umukuru w'igihugu biteye ubwoba, nk'uko twabibabwiye. Abashikiranganje barafise ubwoba, bakora mu biro vyiwe barafise ubwoba. Angeline Ndayishimiye arafise igitinyiro gisumbije ico umugabo wiwe. Muri kino gihe mu biro by'umukuru w'igihugu abahakora barafise ubwoba bukomeye cane, ariko nabo nyine Angeline Ndayishimiye nubwo abahagarika amaraso uko kose nabo bari mu nteguro zidasanzwe. Ni kenshi Ndayishimiye yaje mu biro by'umukuru w'igihugu aratanga inama, aho yavuze yuko azi ko hari abariko barakorera abandi bami, ariko nawe agiye guhangana nabo muri kino gihe. Ni mu gihe himirije amatora, ariko aravugwamwo ibintu bidasanzwe, guhangana gukomeye cane hagati ya Ndayishimiye ndetse n'abasirikare. Bamwe mu bakomeye mu mugambwe CNDD FDD, bamwe mu barwizatunga bavuga yuko bahombejwe n'intwaro ya Ndayishimiye. Bamwe bavuga yuko bagendera mu makanda y'umisi Pierre Nkurunziza, babona yuko Ndayishimiye agomba kwishura iby'urupfu rwa Nkurunziza giturumbuka, ndetse akanishura n'ivyo amaze guhombya abarundi muri iyi myaka irenga 6 amaze atwara Uburundi. Iby'ikiringo ciwe ca kabiri vyo ntibabirota. Hari amakuru avuga yuko hariko harakorwa amanama menshi yo gutegura kugena Ndayishimiye yakorwa ku butegetsi. Ivyo byose bikaba biriko birakorwa mu gihe Ndayishimiye nawe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo yiyegereze abanyagihugu. Yarafonze igisoda gishasha cy'imbonerakure ngo kigomba kumurwanirira, kuko abona yuko igisoda c'u Burundi kuri ubu ngubu cyajeje kumuhebura. Ivyo byaturutse ku bintu byinshi cane cane n'intambara iri muri Kongo yacanishijemwo abasudana Ndayishimiye cane mukuru biro bikuru by'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo ndetse na President Evariste Ndayishimiye. Mu ndwi iheze twarababwiye amakuru y'uko ugene hateguwe inama giturumbuka yo kubogoza General Prime Niyongabo, ariko nanone bamwe bashinga amateka baritaba abandi ntibitaba. Haza guturuka itegeko hejuru ko
Ndayishimiye babangira iyo ngingo ndetse n'abashingamateka babangira iyo ngingo kuko babona yuko ibintu bidasanzwe byaba bigiye guturika mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo arafise agahigihigi, Ndayishimiye nawe arafise ubwoba bukomeye cane. 2027 umucanwa uraka. Hari amakuru menshi turiko turabatoroza amasoko yacu avuga yuko Ndayishimiye ari mu mazi abira bivanye n'ibintu yijanditsemwo kuri ubu ngubu atanashoboye no mu gihe gutunganya igihugu vyamutaye ku w'amazi. Mu kandi kanya turaza kubashikiriza n'ibindi umwanya n'udukundira. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.